twaje tuvuye mu banki CRDB. Umuyobozi mukuru w'banki CRDB mu Burundi yari yipfuje kuba kumwe namwe kugira ngo musangiye n'abana ipasika, ariko ntivyamukundiye. Pasika yarabaye ntiyabari hagufi. Icambere na mbere cadushaka no munsi ngaha ni kugira ngo ni muri basu no munsi ushe ngaha rusangire pasika. Rero ijambo ry'umuyobozi wa CRDB kwizina giwe no kwizina giwanje nyene nashaka mbanshimira Imana iyo yadushikanye ngaha Intore. Shimire mama buntu nawe mufasha kino gikorwa ukuntu mwatwakiye ngaha. Tunabakeze kuri kino gikorwa citeka murangurira muri zino nyubakwa z'Umusamariya w'imbabazi. Rero mu banki CRDB nta byinshi twavura tuvuga. Byukuri icivugo ciwacu ni banki yumviriza. Ngo kandi mukumviriza ntabwo twumviriza bajya bonyene dukorerana mu vyasha bya misi yose habe namba. Kimwe mu mpamvu zitumye tubaho hariho gusununura imibereho y'abene gihugu baho tubaye, mugabo kandi tukanasiga n'ikimenyetso ciza kitazigera kizimangana mu kibano no mu gihugu dusanzwe ko turakoreramo. Rero ni mugoro kurikirane gw'ingeni banki CRDB isanzwe yubatse muri kwa kumviriza no kwa gushigikira igihugu n'abene gihugu. Isubi inyuma ikaraba ni bande mu gihugu bafise ico ibanki yosubiza mu ndumane mu vyakuye mu bene gihugu ngo ibafashe emama mu kwiteza imbere no mu gushigikira kandi n'abandi afisa mikoro make hakino kigo mubona ngaha uno munsi. Rero ntabwo twazanywe na byinshi, twaje gusa ngo tubashe basi abarundi no bayamaze ngo impundu ntibungwa. Tacaye mu kwezi kwa Pasika n'indwi ya Pasika mutwakirire kano bakemanyi twaje twitwaje twasabikaye n'abana bana kuno munsi tubipfize Pasika nziza. Muvye yavuze hari atutsi imiti irakenewe kandi ni myinshi n'amata twazanye make twaba tuyikoreye yose nkumbure agastoke ugasanga kana heze vuba ngatinda kuja kugira ikipuzana kandi. Mudushimye rero imwe twitwaje no munsi wishe ku mutima ushima hama Imana ibandanye kubazigama inabahezagire muri bikura natwe nk'ibanki CRDB. Imana dufashe turi kumwe na mwebwe dukora dutera imbere twibuka kandi gukora byo twaronse tugaruke gufasha ikibano cacu. Imana ibahezagire. Iki gikorwa cyo kurera aba bana ni igikorwa je cambayemwo kuva kera ndi muto, ndubaka bimbamwo ku buryo maze kubaka n'igihe umutware wanje tutari kumwe naratunze abana benshi, yasanze mfise benshi nubwo ntaco nari mfise kweri. Jewe naratora umwe nkaca mvuga tukabana na jewe n'abana babiri nari nasigaranye, mugabo hariho n'abandi babiri yagiye twari dusanzwe dutunze mu nzu. Mugabo haza uwundi yagize ibibazo nkamuhindara, hanyuma amaze iminsi nkabona uwundi afise ibibazo nkaca mvuga ibiriye bane birarya batanu, nkaca nsanga nazanye uwundi. Hari ikindi gihe nkabona uwundi yagize ingorane kandi abagira ingorane burya ni benshi vraiment. Hanyuma navuga biriye batandatu biragindwe, nkaza nsanga twuzuye mu kazu twabamwo. Nakunze gushinga intahe yuko hariho abaryama ku gitanda n'abaryama imbere y'igitanda mu cumba kimwe, n'ikindi cumba bahungu bimeze uko nyene abaryama ku gitanda n'abaryama imbere y'igitanda. Hanyuma uvyutse agakabakaba kugira ngo aronka hashira ukuguru hanyuma abone kurengana. Ariko twarabayeho kandi twara amahoro cyane, tubanye amahoro tuguwe neza. Ubu barakuze barabaye abantu bakomeye, ubu nabo barandera baragaruka bakandera nanje kandi ndakunda kubibabwira nti ndiko ndabarera uwo munsi ejo namwe muzondera. Rero ndabishimira Imana cyane gose kuko icyo gihe twatora abakuze. Mugabo jewe hamwe uwo twubakanyaje tumaze imyaka 3 agarutse niho rero twavuganye turavugana mbega ko tuguma turera abana bakuze
aterega twe nta kiriko kiratugora kuri ha Minerval umwana atagwara burya abakuze ntibagwara cyane kuri ha Minerval umwana atagwara niho rero yacavuga ngo turakwiye gufata duto ndamubwira nivyo byo naje nabishaka duca turatora bato muhira bamaze gukura ubu hanyuma abandi duca turatangura rino rerero inzu rero mubona burya yubatswe n'umuryango wose twaravyumvikanye turicara turagira inama n'abana bose ico gihe twari tumaze iminsi turima twimbura hanyuma ntitwanabifungura ko cyane tugaca tubigurisha kandi tukayashira kuri konti niyo rero twaciye tuvuga tuti ya mafaranga yava mu mirima tuyatange nk'ishikanwa gishimwe ryo kubaka inzu y'irerero ry'impfuvyi burya aya mafaranga yubatswe mu byo twimbuye mu mirima kandi hari mu ntumbero yo gutanga ishikanwa gishimwe dushimira Imana hanyuma rero niho twaca dutangura iri rerero mu 2017 nk'uko yabivuze hari mu kwa kane muri ubu nk'uko nyene hari tariki 17 z'ukwezi kwa kane sinzovyibagira rero turashimiye Imana cyane aho bigeze abo bana bamaze guca hano nukuri je numva ndabishimira Imana kubera hariho abaje bavutse ari udupremature hariho abaje bafise kwashi rero hariho benshi baje batameze neza ariko Imana igenda iradufasha rero turashima Imana icyari ku mutima nico ndiko ndakora kandi si kubera mfise byinshi byo kubaha ariko no kubera mwebwe n'abandi bama bahicisha ababana nabi igihugu nkashima Imana yuko by'ukuri n'abandi bama bahicisha bagashigikira nukuri ndije nyene sinobishobora navyo noshobora na gatoya kuko nabari mu nzu honyene rega rafuwa pase baje kugira rusansuma nsanga nahora n'abaharura neza nsanga ni 22 mu nzu ibujumbura guteranya naba kandi bari abariga numva sanga ni benshi cyane ni benshi gose rero ndije nyene sinobishobora Imana ishimwe yuko abarundi batahura ko ari abana b'igihugu bakaza bakadushigikira nkuko mwaje kudushigikira turabishimira Imana cyane gose rero Imana ibahezagire ibagirire neza jewe gusa hari gihe nama niyumvira kubera nukuri nasanze abana bari mu bibazo ni benshi nkaba nagize uwo mutima kubera iki kubera umwana w'umubebe abuze mama wiwe umupapa kugira ngo asigarane uruyoya mu bisanzwe abapapa bari bakwiye kunshigikira kubera nibo niyumviriye ko cyane nukuri nibo nagiriye impuhwe cyane umupapa ukuntu bimugora akagira stress n'umubebe nyene abino rugururero mwebwe mukora byotuma kubera uwo mugurira amata abino ruguru nta mata baba bafise urumva nyene numva nahora ndavyiyumvira ko nkumva ni ibintu bigoye cyane gose rero njaniyumvira kuza turatora utubebe tubuza abavyeyi aba mama kugira ngo dufashanye nyene tubahaye amata bashobore kwisununura hanyuma bamaze gufungura bagakura tubabasubize bashobora gusangira ibiharage ibijumbo ivyo bafise notera kama barundi burya umuntu atoye umwana umwe yagize ikibazo n'amarerero yohava ukaza usanga turashigikiranye muri ubwo buryo burya batora kubera babuze ababatora ntangazwa n'ukuntu nabo mu miryango bashibura ntibumve yuko abo mu miryango umwe yomufata nk'umwe akamufata bakigora bakaza barafashanya ugasanga bose baciye barabahirya rero nivyo hariho abafise abana bafashije mu miryango ko hariho n'abaje kudusaba abana ngaha barera abo n'abafise umutima wo gushigikira rero no saba abarundi imbere yuko abanyamahanga baza kubadutwara rega twe turabaha abanyamahanga kugira ngo badufashe kubarera kubera hariho abatagifise umuvyeyi n'umwe canke bafise abavyeyi bagwaye mu mutwe canke bafise abavyeyi nyene ubona nyene badashobora bari mu mikoro make cyane gose hariho abadusaba ngo babarere tukababaha hanyuma rero tukanezerwa nuko babandanije kugira ubuzima bwiza
rero abarundi rero nosaba yuko bogira uwo mutima wo gushigikirana. Je mbona no mu kibano, erega no mu kibano atari uwawe ari uwo mu kibano yabuze, umuntu yomufata akamufasha kurera, ndabizi neza Imana yomuhemba nawe uwo muntu atomushimira. Je abavyeyi nubwo babata bakabahebera hano ntibagaruke, bumva atagarutse sinibaza niyo ariko arashima Imana yuko hari umuntu amufatiye umwana, naho batoshima je nta ngorane. Igikomeye nuko mbona abana bariko barakura neza. Eko hama ndashimira abo bavyeyi, Imana ibahezagire bavyeyi, ibahezagire cyane. Burya abo bavyeyi nabo barafise abana babo ariko barabasize mu mazu yabo baraza kumfasha kurera bano bana. Imana yo mwijuru ibahezagire rwose, bahezagire cyane, baritanga, iyo bagwaye nibo babagwaza bakaruha. Rero Imana ibahezagire. Jewe sinzoronka ivyo ndabahemba, eka sinzoronka ivyo ndabahemba bikwiranye n'uburemere bw'igikorwa mukora, ariko Imana yo mwijuru murabizi ko yamica inzira ugasangira bambitse ibitenge atari je nabiguze. Iyo ni Imana ibiriko irabikora kugira ngo namwe mubandanye gutegwa intege. Nuko rero mubandanye kubikora munezerewe mubikunze, Imana izobandanye ibagirire neza. Nuko rero murakoze, Imana ibahezagire, mwakoze kuza. Hanyuma nimwasubira inyuma musubire inyuma amahoro.